Moi et Monsieur Soleil, c'est ce que le matin, le soleil, messieurs, on vient de se lever pour une parfaite journée à Gitega. We're ready for the vlog in Gitega, guys. Vloggy vlog. Il quartier va être good. Andi quand on quand il y a la question de Michatani. Ah ouais, Gitega. Ma commentaire. Twaciye tuzyuka mu gatondo basha Jesra ugenda Gitega. Hama ngo simfata ikintu nita agasupu ni capati mu gatondo. Abandi barariye ibitoke ibiki mugabo je naye numva shaka ico bita agasupu cha tugenda rero kuri. Ukikosa chapati hapa usiulize. Mimi si mishana suiwa. Nana shika restaurant y'abandi bakoraka. Turenda kula chapati. Ahora bari badushikaniye agasosi uduharage turindiriye chapati. Chapati kiba kirashitse guys, ikungana nkunda ivyo bintu navyo. Enjoy. Nagachumva. Biri priya amasaha. Enjoy vraiment. Gitega ya? Ai katushe ka grave. Twaraje gufungura turasubira kugira ngo duhitane abandi twari dusa umunsi muremure twatwegereza kuja gukina match hamwe no kuja ku mashwiti. Uwo rero bamwita coach. Ahubwo ni bambwira amazina yabo Nyarutsa defense shavure barasa Kutango franke niwe ubukwe Kukulesha vlog you know it man. Yambu ni mundamutse kubitako yakujyako hejuru nawe nibandi twatambanye iyo ndirimbo nibandi twagi DJ ngo tame ndimbo n'abana fatira twata nibandi azugutambanye Para kula puta no musaya, did you wanna leave? Just saya. What you get there? Kona misaya, kinara hula mwana mi wafaya. Hakuna kila haya taya, kanuwaliza fuka na rapaya. Na bime na zika, na bime na zika. Kona suka na bime na tika. Kume na foga, kume na go. Nakubali.
turagusenga mwami ubane natwe muri kino kibanza n'abatarashika wahe gushika mwami kugira ngo baze kunezererwana namwe natwe turabisenze mu izina rya Yesu amen. Gisuma Gisuma bana mukeneye aba arbitre bakomakomeye nguye baratuharuje aciye mwitere abajournaliste turabirekuriwe bagira bame carte jaune mwe mufanande chef yakora toza karirimba subiramo ayo batwe kiramo ijya kabiri kwacu ni natire base subiramo abashi akandi ihangane Gitega Bujumbura gusumba ihangane Gitega Bujumbura gusumba ihangane Gitega Bujumbura gusumba ihangane Gitega Bujumbura gusumba Rufise Tanganyika Wala na kusento ishaka so murabibona burya abana kenshi tuba dukumbuye natwe kwiruka n'abakutsi na basiketi hariya abandi bako bakina inkoni iyo mwirabira ko mwene biruka narabemereye ko nzoba hasho y'ubu yaho ni Gitega niko bahita yaho nkabonye na n'abakutsi Gisuma fora Oya, uyu yinjiye. Oya, na nini nitapata video? Naweza. Naringi. Umusuma fati. Ndafashe umusuma. Oya, naringi gusumba. Turagushimiye ubuntu watugiriye
turagushimiye ku rukino rwiza duhejeje kuraba hagati y'abavuye i Bujumbura n'abo ngaha Igitega. Wakoze kubw'abashitsi wazanye impore ukabashikana impore, wakoze no kubw'abasangwa turi hano tuguwe neza. Aka kanya n'akanya ko kuvuga izina ryawe, aka kanya n'akanya ko gushinga intahe ko Kristo Yesu utapfuye nguhere mu mva, ariko ko wazutse kandi uyu munsi uri muzima ubyagiye iburyo bwa data. Turagushimiye yuko uduhaye akaryo ko kongera kuvuga mu izina ryawe, uduhaye akaryo ko gushinga intahe ko uri umwizigigwa, ko uri umunyabuntu, ko uri umunyembabazi. Iki gitondo hano Igitega tuzamuye ibiganza byacu tuvuga ngo ushimwe, tuvuga ngo uhimbazwe, tuvuga ngo utazigwe. Turagushimira kubw'akayaga keza kari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ubuntu bwawe bwamana natwe, imbabazi zawe zamana natwe. Urakoze Mwami Imana, turagushimiye, tugukomera amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Gira gutya we wakiga impira ariko byose kugira gutya buke. Yo basha twaratamvye amapiano, twaratamvye vyari bitesa. Hariho na party yanje ndiko ndakatika itarimwo. I mean kuri vyari biryoshe kubona muri Kristo ingene abantu baryoherwa, ingene abantu bari muri Kristo baryoherwa. Turabandanya tugenda ku mashwite mu hotana yo ni barabara uva Igitega ugenda ku mashwite. Hari benshi batarahaza bifuza kuhagenda, nabwire ko iyi voyage ari voyage y'aba Kristo. Aha turashitse ku mashwiti, kuri iyo pancarte irerekana ko dushitse ku mashwiti. Basha no maze kuja ku mashwiti nambi iyo nzira namwe batera ubwoba, je iyo nzira irantera ubwoba, je vous jure. Kuva kuri ya pancarte gushika na mashwiti harantera ubwoba. Yo mana sinzi impamvu mugarantera ubwoba. Hari umwe ni kuregera amashwiti utangura kumva sound y'amazi. Aha narayikuye kwera mu modoka harimo iyindi ijwe, iyindi ndirimbo, so naratinye copyright this beauty, ubu bwiza. Sinzi igituma nshitse ngaho misi yose ca numva nduhutse muri jewe, nduhutse umutima gaca numva nohimbaza Imana ku vyiza dufise mu Burundi. Abatarahaja namwe bamuza mu Burundi ntimushikeyo. Make sure next time you come in Burundi you don't miss to go on this place. Ego baraza kudusigurira aho hantu hameze gute, histoire yaho vyinshi. Mugabo rero muranyica navyo nafasha kubera iki no microphone edayer muzoja kuvyirabira niyo mwagaruka mu Burundi canke muzombwira subireyo ndabibarabire. Lishito mwishanga abantu mutarahaza canke muje mu Burundi mutigera muhashika, sinahuri impamvu kuko haratesa. Apparemment muri histoire y'u Burundi bwa kera, aha umva abashaka abagabo bano mwo muja ngo mwarabuza abagabo murazoza mwubwe murajya amazi nako ndabereka. Ntabona ko kanatire gatesa
muzize mwage murajya amazina ariko ndabereka usha murongo bako so my people ahantu haratesa je vous jure mais le problème ni kugira uhashiki ibarabara ibarabara if it's possible ko badukorera ibarabara guys byo babitesa n'ukuri sérieux ibarabara rihashika ryivurira ni rirerire puis tu vois munashashika yarushe mais bon it's cute ni heza haratesa you guys jemaze kwaza icuro nyinshi mugabo ashaka fanda haja mbere hashasha ndaryoherwa bro tugira turabikirara murabana yongeye kubarundira gusa video jewe murabana yongisha nkubu no kwango ndiko mfata ama video ni hata Yesu gushika ndashitse ndaza kuduka gushika ndashitse eske je doute see where I'm coming from just for a video gushika ndashitse eske je doute besho garuka kuri kiriya kiraro nibaze ngaho kuvuga ngaha duhagaze kuri shiti ya Karera. Iyi ni ihwaniro y'amashipe abiri. Kuvuga ngaha hahuriramwo Nyakayi na Mwaro. Rero iyi Nyakayi na Mwaro zimaze guhura bazitangiye Karera ya mbere, iyo musi nayo ni Karera ya kabiri. Hanyuma epfo kubera ko buri mu gihe cyo mutsi ubu amazi aragabanutse, amazi ni make. Kuvuga amazi akoroka ngaho yinjirira hasi munsi y'amabuye agaserukira epfo niho hacaba uruzi bita Karera. Uramanuka rujitepfo rucahura n'undi ruzi bita Muyobozi. Hanyuma uramanuka kari Muyobozi nyene rujitepfo rucahura n'undi ruzi bita Maragarazi. Uruzi Maragarazi rusepara Uburundi na Tanzania. Kuvuga aya mazi aherera muri Lake Tanganyika. Nanda kubaza kwari kila kiraro kiriya mwashyize mu ndara ya Gisuma. Ni ndara ya Gisuma. Barivuye muri vuga Busuma. Jana nasubiye mu ndara ya Gisuma. Oya ni Gisuma. Okay urakoze. Baraza kugara vuga batabizi. Ramzo waruzi kwari indara yani. Indara ya Gisuma muganda umuzanye indara ya Gisuma. Dada kangaha atorifana muri kigo. Hari abakumbere assiette ya brochette. Frigo! Comme c'est froid! C'est froid! Nuko natirakai? Amin. Umunsi muzobona vlog yanje itagira injya. Inyama yakanga. Ya mbere usane flaga amonje jumbe kugira neza. Birakunani? Baja dai! Thank you my people for watching. C'était très bien twararyohewe. That was Summer Harvest organized by Ejik Burundi. Urumva ushaka guparticipa mu yikurikira, make sure you follow Ejik Burundi kuri Instagram n'ahandi hose kugira ubimenye.
twaciye dutaha turushe abantu bari basinziriye presque bose jewe ngoma niparatura ngo ndikongera vlog itiro rinyije mais bon je finis moi aussi ndashika muhira et j'ai dormi. Thank you for watching. Make sure you subscribe, share and comment.